rero ico gihe novuga ngo après gukizwa niho nukuri nasubiye kubaho ubuzima butoroshe kuko uko bukeye ko bwije Satani yaranyibutsa amakosa nagendagira abantu nabeshe abantu nivye ibicanke biriya ego ko amahoro nagize igihe nakira umwami Yesu igenda mwizera nukuri yari amahoro nari nkeneye narondeye mu nzoga ndayabura ndarondera muri bicankira ndayabura ariko byasaba yuko Kristo Yesu wenyene ubwiwe ubushobozi bwiwe uwo mukozi w'Imana aratanga ubwoko bune ukungena abantu babana n'Imana hama mugabo aca proposa ubundi bwoko bwa gatanu aribwo yankuraja abantu bose bakijijwe bakwiye guhagarara ko mu rugendo rwabo bafitaniye n'Imana twebwe turi intéressé gose n'ivyi rikirakora bwo tutari intéressé nayo nikimenya hari igihe bamwe Imana ihezagira bakaca batakara bakabura umwanya wayo hari uwavuze ngo mwe nabo ngo barakunda gukorera Imana kugeza naho Imana yoza ubwabo ikabiyereka ikababwira ati Shadraki nuruhuke n'Imana bo yankira nukuri yeah. Bakunzi bacu turabaramukije twari tubakumbuye turi muri salon d'Esther kuri uyu munsi ca kiganiro canyu aho tuganira cane kubijanye n'imiryango kubaka imiryango inezerewe imiryango ifite ubushobozi ibayeho neza cane kuri uyu munsi turafise umushitsi w'iteka muramaze kumubona hano kandi yagarutse kuturamutse imbere yuko ndamubapresenta nagira ngo tubanze dusenge dushima Imana yadushikanye kuri uyu munsi uhoraho mwami Imana turaguhaye icubahiro kuri uyu munsi turagukengurukiye kuri Imana nziza turagukengurukiye uduhaye kubona bino bihe kusura kubonana mwami Imana tuganira ivy'ubwami tuganira ivyo kubaka inzu yawe tuganira ivy'imiryango yacu twibutsanya kugira neza kwawe turagushimiye umushitsi waduhaye uno munsi uhoraho mwami Imana ni wowe mushitsi wa mbere twakiriye ni wowe duhaye ikaze ni wowe duhaye karibu hano hantu ubane natwe nyakubahwa mu biganiro vyacu Mana mu ijambo ryose tuvuga ubane natwe uzoba ukoze ni mu izina rya Yesu Kristo senze amen ego turaramukije umushinga ntahe Shadrach asubira twibutse mu majambo makeyi uwariwe abatari bamubonye mu biganiro biherutse nabo bamumenye karibu Shadrach wo tubwira mbega Shadrach ninde murakoze cyane nkuko mwabivuze nitwa Shadrach ninahazwe ndubatse na Erika Bishaza ninahazwe tumaze imyaka irenga 8 tubana muri make Shadrach n'ubuyo ego Shadrach ni umukozi w'Imana ari byo atavuze ari byo atababwiye ni umukozi w'Imana akomeye ni umukozi w'Imana twaraganiye no ngaha aratubwira gatoyi ku buzima bwiwe ndibuka Shadrach ko atuganiriye ku buzima bwawe mu majambo make nafashe iki wagize jeunesse nziza ukiri mutoyi ukura neza umwana w'inkerebutsi yiga akundana na papa watanguye no gukora ibikorwa by'amaboko hakiri kare biragenda neza hanyuma wagiye kugwara gatoyi je crois hanyuma buhoro Satani aragucokeza
ahantu hageze aho baye adulte mu myaka ya 20 ans novuga ngo ngwiki mu ijambo rimwe tu as sombré un peu bimwe bishikira aba jeune benshi ugasanga abatagiye mu nzoga bagiye mu bakobwa canke bagiye muri drogue usanga nawe vyagushikiye ariko warabituganiririye ingene hageze aho bikira c'était à 27 ans yego 27 ans Imana yagiriye neza Shadrach iramugenderera iramukiza arabivamo nagomba ngo duheraho a 27 ans habaye iki ico gihe nahuye n'umwami Yesu yego bavye bari bagerageje inshuti y'abanyabagenzi ibishoboka byose kugira ngo bikunde mpinduke ariko byasaba yuko umwami Yesu aza ubwe mu bushobozi bwiwe hama kankiza nahuye n'umwami Yesu wahuye n'umwami Yesu igome nukuri murambona abantu benshi bahura n'umwami Yesu amahoro akaza umunezero ukaza indwara zigakira ibibazo bikanahinduka ariko hari naho bitagenda gutyo bidashoka bigenda uko mwarahuye n'umwami Yesu a 27 ans none 28 ans yageze wakize we vyagenze gute maze guhura n'umwami Yesu natangiye urugendo nawe rero ico gihe novuga ngo après gukizwa niho nukuri nasubiye kubaho ubuzima butoroshe kuko uko bukeye ko bwije Satani yaranyibutsa amakosa nagendagira abantu nabeshe abantu nivye ibicanke biriya kandi nivyo Yesu yari yampinduye mugabo vyasaba ko muri uko kumpindura kumpagakiza tubandanya turi kumwe kugira ngo ampe no gukira ivyo yego vyasavye ko mubandanya mugendana kugira ngo agukize none ubwo ngira ngo wari ufise nk'umupasiteri aguma gusengera canke bagenda kwishengero buri munsi uko kuntu mwagendana ni igiki cakoretse ati vyasabwe ko nguma ngendana n'uwo mwami murakoze cyane ico gihe ndashimira Imana cyane maze gukizwa naciye mba umumambo wa église pleine évangile cansanga muri iryo shengero harimo abantu bakunda Imana bakunda gusenga hama turabana nabo muri iryo shengero nyene kubera ko icyo gihe hari pleine évangile Bujumbura mugabo naciye nduga igitega kubayo niyo naciye ngena gukorera hama mugabo cambana yasenga muri pleine évangile igitega nyene sagaho wa muriro nyene nasize i Bujumbura hama muri iryo shengero nyene campura n'umupasteur yitwa Pasteur Bolivar ndamushimira kenshi n'undamushimiye acaranyigisha gusenga aranyigisha gusoma ijambo ry'Imana igitabo ca mbere yanyigishije gusoma cya igitabo ca Yohana bwa mbere na mbere ijambo yamyeho narasoma nka chapitre imwe ndayihejeje nkaca ngenda kumuraba nkamubaza ibibazo nakuyeyo akasigurira akanyira ngene nosenga fatiye kuri iryo jambo ry'Imana gutyo ngenda ndamenya kungene nogendana na Yesu hari n'abandi muri église bagiye barantera intege muri uburyo canke buriya novuga cane Erika madamu wanje niwo muntu wa mbere novuga ico gihe numvise nk'ikintu muri jewe c'umuhamagaro naca ndakimubwira hama akambwira ati wewe wizera Imana gusa ndazizo gukoresha rero kuba mw'ishengero nukuri byarambereye ivy'ikimazi no guhura n'abantu mw'ishengero abantu bazima abantu bafite umuriro w'Imana abantu bakunda Imana hama bakanyereka Imana iri mu ijambo ryayo hama tugahura nayo muri iryo amen je ndumva bikomeye wewe urumva nta no gufyina kwabayeho iwawe washitse w'umukristo yinjiye aba mu nzu y'Imana aba mu ijambo ry'Imana ucurigishwa no gusenga ndibaza ko arico kintu catumye unyarutsa gukira aha nariko ndarondera ijambo rimwe rivuga muri Jacques 4 kuri verset 8 Yakobo 4 ku murongo w'8 havuga ngo nimwiyegereze Imana nayo
izobiyegereza. Mu gifaransa ni approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Mwiyegereza Imana, mwegera Imana, uyo jambo waruvuze, wegera ijambo ry'Imana. Niwaryegera nayo izokwiyegereza. Numvise harimwo mu rugendo rwawe ikintu gikomeye cyo kwegera Imana. Habaye kwegera Imana, habaye ubucuti, novuga ngo ubucuti n'Imana, habaye iyo intimité n'Imana. Ndumva uwo tuganirira gatoyi kuri uko kugendana n'Imana, kuri iyo intimité hamwe n'Imana, ingene wabibayemwo naho ugeze uyu munsi. Ego, murakoze cyane. Nivyo nukuri habaye kwegera Imana cyane. Ikindi naco nuko bivanye n'akahise kanje, aho Yesu yarankuye hari ahantu hatameze neza, ahantu abantu bari bamaze kumva ko hamwe atacefu ca ruguru na jewe ubwanje ntitahura. Umva rero ako gacu Imana, aho gakiza Imana yampaye, numva yuko noba kuri yo yonyene nkayibamwo gusa, hari precieux, warwanse ikintu gikomeye. Ego, ko amahoro nagize igihe nakira umwami Yesu, igenda mwizera, nukuri yari amahoro nari nkeneye, narondeye mu nzoga ndayabura, ndayarondera muri bica nkira ndayabura, ariko byasaba yuko Kristo Yesu wenyene ubwiwe, mu bushobozi bwiwe n'ubuntu bwiwe angendera akagira akampindura. Nuko rero byagenze. Ego, amen. Urumva kuva ico gihe ndibaza ko waciye ugenda wiga kugendana n'Imana. Je ndagomba twigishe ku muntu ari uwakiriye agakiza, yarayakakiriye, canke na jewe aho ngezaha ku muntu wese yita umukristo, mbega yo kwihasura gute ko ariko abana n'Imana neza nk'uko Imana ibishaka, ariko agendana n'Imana? Ikibazo ciza cyane ico, ni ikibazo abantu bose bagendana n'Imana bama bafise. Ni gute nobana n'Imana neza, ni gute nokumva ko mbana n'Imana neza. Hariho umwanditsi yitwa Sky yanditse igitabo, reka ndabivuge mu Congereza hama ndaza kubisigura mu Kirundi. Yavuga ngo icyo gitabo kivuga ngo akavuga ngo reimagining the way we relate to God. Ngo reka dusubiremo twiyumvire kandi ingene tubana n'Imana. Uwo mukozi w'Imana aratanga ubwoko bune ukungena abantu babana n'Imana. Hama mugabo aca proposa ubundi bwoko bwa gatanu, aribwo yankuraja abantu bose bakijijwe bakwiye guhagarara ko mu rugendo rwabo bafitaniye n'Imana. Ubwa mbere aravuga ikintu ngo avuga ngo life from God. Ubwo n'ubwoko bwa mbere ngo bwa Kristo. Reka nze ndavyandika, ndumva ko bikomeye. Ego, igitabo ni iki nakigendanye, igitabo ciza cyane. Ngo ni life from God. Ni life from God ni abakristo imigenderanire bafitaniye n'Imana ihagaze cyane ku byo Imana ibakorera. Imana ibakorera, iriko irabakorera. Nk'akarorero, nk'iyo Imana ihezagiye business yabo, baca bumva nyene baryohewe cyane. Nk'Imana ibakirije umwana yaragwaye canke inshuti canke umwana canke umugenzi, baca bumva baryohewe cyane. Nk'Imana igize ikintu na kimwe ikora gifatika, nivyo bumva bibahimbaye. Ugasanga ubucuti bafitaniye nayo buhagaze kuri your life from God. Ivyo ikora bifatika. Ivyo yagukoreye biboneka. Absolument. Ivyo ukora bifatika. Rero mugabo twese turakunda imihezagiro y'Imana, twama twanayisengera, nuno musi mu gatondo hari byo nayisavye iko yonkorera. Ariko iyo ubucuti dufitaniye Imana buhagaze ku byo idukorera gusa, uca usanga twebwe turi intéressé gose n'ivyo iriko irakora, ubwo tutari intéressé nayo. Nikimenyamenya hari igihe bamwe Imana ihezagira bakaca batakara, bakabura umwanya wayo, bakareka gusenga kubera ko
uwo mugisha Imana yabahaye bashaka kugumana cyane bakaca badashaka kugendana n'Imana. Donc novuga ko niyo ntuze ya mbere, iyo niyo posture ya mbere y'abakristu. Hakaba n'indi posture ya kabiri, iyo ivuga ngo ni life over God. Life over God. Yeah. So uburyo no bivuga ni b'abakristu canke b'abantu mu gakiza, ni b'abantu bahagaze cyane ku ma principe n'amafilosofi n'ingene bikwiye kugenda. Akarero notanga ni nk'ubu ngomba kugira business, cyo nkeneye bagira business plan nziza, nkeneye strategy nziza, nkeneye ama principe meza, ibintu nk'ivyo nyene. Ukayusanga rero ibintu vyose byaramaze guhagarara ku ma principe n'ingene ibintu bikorwa, n'ingene bikwiye gutahurika, ugasanga ibintu biri mu mutwe cyane gose, Haregera igihe rero kubera ko Imana niyo iduhezagiza ubwenge, science n'Imana yayishizeho kandi yashizeho kugira ngo tuyikoreshe. Muga hari igihe rero ubuzima bwacu buhagarara cyane kuri ayo ma principe n'ama science n'ibiki, ugasanga Imana twarayikuyemwo. Gusenga ntitubishaka cy'abanyabwenge. Yego, ugasanga nabize amashuri. Yego, ugasanga Imana twarayikuyemwo. Yego, turazi ngene ibintu bikorwa. Iyo umuntu agomba gukora business, yo gusenga ntibikenewe. Ifo kumenya ivyo ukora, ifo wetwidia ukamenya ngene amafaranga azoba mu myaka 10 ayozoba ufise, ifo kunyene ibintu bipanga neza. Ugasanga rero umwanya wose ubwo niko babahagaze. Abo niba novuga ngo life over God. Ugasanga ubuzima bwabo buri hejuru y'Imana. Imana habwa iri munsi y'ubwenge bw'abantu, yabwa bwenge bwabo. Iyo niyo posture ya kabiri novuga. Posture ya gatatu naho ni life for God. For God. Yeah. Abo ni baba Kristo ebana bakunda gukorera Imana cyane gose. Donc iyo bari kubagira amashengero menshi cyane, no bumva ko Imana ari umwizigirwa. Iyo batanguye ishengero hakaza abakristo benshi gose, nibo bumva ko Imana yakoze. Iyo bariko baragira ibikorwa bya impact hirya no hino, bumva umenga Imana iri kwirakora. Ariko hari igihe bitagenda uko. Hari igihe ushobora gutangura ishengero ukamara imyaka 10 atabakristo na 15 urabona, ukacumenga Imana yagutaye, Imana ibira gukoresha. Abo rero ni babandi mwe nabo, hari uwavuze ngo mwe nabo ngo barakunda gukorera Imana kugeza naho Imana yoza ubwabo ikabiyereka, ikababwira ati Shadraki nuruhuke n'Imana boyankira. Nukuri. Yeah. Hari abantu bakunda gukorera Imana cyane, uza nawe babwira ati ruhuka ugenda uruhuke. Bavuga ati Mana w'abarundi ntubazi. Wowe ntubazi abarundi wewe. Haracari hakazi kenshi. Wowe nibaza ko ibyo mu Burundi utabizi neza. Uraza akazi kari ngaha muri kino gihugu. So rero ni life for God. Donc ubucuti bwabo bwahagaze cyane mu kuyikorera, kugira impact, ugasanga nivyo. Ubwo ni bwa bwoko bwa gatatu turavuga. Ubwoko bwa kane ni life under God. Okay. Abo ni baba Kristo mu gihe bariko baritondera ivyagezwe n'Imana. Mu gihe bariko barakora ico Imana ivuga, baca bumva umenga barakijijwe, ibintu bimeze neza, bari kumwe n'Imana. Nk'akarero par exemple, nko mu gihugu ugasanga hari nk'ibintu ibica nk'ibirya bitameze neza, ukazomba babuza ati igituma Imana idahezagiye igihugu cacu no kubera abantu dasenga neza. Ukamenga umuhezagiro ku gihugu uza guhagarara cyane kuri ico kintu. Hari ibindi bihugu bihezagirwa cyane gose kandi bitasenze cyane. So ugasanga rero life under God, ugasanga nk'akarorero umwana niyo wamurerera mu nzira z'Imana nta kibazo na kimwe azopfagize mu buzima. Ariko hari uburerero bw'abana barezwe mu nzira z'Imana bihera bacitse alcoolique. Nukuri birahari. Nabo rero baca bumva umenga babaye desi mu Mana, mu gihe by'ibindi bari biyumvira mu kugendana nayo bitabaye uko bavyifuza. Iyo usenga 3 ku munsi nta kibuza Imana iraguhezagira, ukaca ubikora uko.
ugasenga mu gatondo ugasenga saa sita ugasenga no mwijoro mugabo ukabona ubuzima burashobora kwa kundi nyene so ugasanga nyene ibintu byose byabaye ivyagezwe reka ndabisubiremo ubwoko bwa mbere ni babandi life from God bamwe ubucuti bafitane n'Imana ari ikibakorera hama life over God ibintu byose iyo uza amaprincipe yo ibintu bikorwa nta kibazo mwe nabo n'Imana barayikuramo bagahagarara kuri ivyo hama hariho life under God ni bantu rero ibintu byose ari byagezwe niyo nakora ibi ariko idini ugiye niyo nagenda gusenga hazo ari sawa kwazumva nyene urahejeje rero ukunda bivuze umenga ntidukeneye Imana dukorera umenga ntidukeneye ubwenge gukoresha ubwenge umenga ntidukeneye gukorera Imana umenga ntidukeneye no kugira amabwirizwa yayo ivyo byose turabikeneye mugabo icyo nashaka kuvuga nuko reka tuvugane rero posture buri mukristo wese yarakeneye posture inyifato buri mukristo akeneye yarakeneye nico uyu mwanditsi yavuze ngo life with God ubuzima hamwe n'Imana communion avec Dieu l'intimité vraiment et la marche avec Dieu aho niho byari bikwiye gutangurira imbere yuko tuja mu bindi byose imbere yuko tuja mu bintu byose dukeneye l'intimité avec Dieu mbega iyo intimité isigura iki isa gute iyo intimité igaragarira mu gusenga la communion avec Dieu tugasenga ariyo turondera tugasoma ijambo ryayo ariyo turondera tukabana n'abandi mu gusenga ariyo turondera gusa life with God hama rero tukakira imigisha yayo tugakoresha ubwenge yaduhaye tukayikorera tugakurikiza n'amabwirizwa yayo ariko atari ivyo atari aho atari no kivuga gute atari cyo essentiel ikiri essentiel l'essentiel c'est l'intimité avec Dieu l'intimité avec Dieu ndavyumva l'intimité kugendana vraiment no kuba proche y'Imana kumugira inshuti yo hafi ya misi yose yo hafi kandi ya misi yose inshuti burya inshuti ya hafi muri intime usanga ari umuntu muvugana misi yose usanga ari umuntu wababaye uramubwira wanezewe uramubwira usanga ari umuntu uhanuza wizeye ndibaza ko tubwiza kugera ahantu nyene tuyibwira buri kantu kose tuyihanuza buri kantu kose kandi tukayizera kandi burya ntivyama vyoroshe warambwiye ko ari cyo kintu vraiment cakunezereye nico kintu washitseko nico cakunezereye kandi gushikaho ugirira confiance Imana ndashaka kukubaza mbega Imana iramutse kubwiye ibindi bintu bitari bisa n'ivyo washaka nibaza ngo muri kugendana n'Imana muri intimité n'Imana nihabuze umunsi Imana yakubwiye igihushanye nico we wari wibaza canke nico isi abandi bantu bose bari bibaza bigenza gute hari ahantu vyoba vyarashitse Imana ikaguhanura ikagukebura canke ikakubwira ati ibi bireke kandi vyari vyiza cane byarashitse mwoduha akarorero kenshi abo akarorero natanga ni kamwe muri 2018 hari umuntu yigeze kumpamagara umuntu yaba mu Budagi arantelefona arambwira yuko hari ishure ryabonetse mu Budagi ntanifuza kwiga arambwira ko azomfasha ngire no risaba n'ibindi byinshi bisabwa numva ndaryohewe gose kubona Imana inyugururiye
uwo muryango mu kirundi tuvuga ngo imana yaje agushikiri yego cyane hama rero ico gihe twaranabisengera na Erika tuvuga mana what next ni ikurikira mu buzima bwacu hama mu kwiga byari ibintu twari twifuza cyane urumva rero umuntu antelefonye numva umenga imana kweri irugure wa muryango hama turavugana umunsi umwe ca ndabimenyesha umuntu mentor n'umuntu umujenama wacu aduhanura cyangwa atubwira inama mu gihe hari ikintu twashaka gukora mu buzima hama tubimubwiye arafata umwanya aravyiyumvira dusubira kuvugana aca arambwira ati Shadra je numva umenga ntihari bwagere ko ugira ugenda kwiga mu Budagi numva umenga si igihe co hama ngenda ndavuga kandi umuryango imana yawuguruye reka ndabimubwira turabivugana ariko turizera yuko abantu baturuta baba baturushana experience kenshi hari igihe imana ibavugiramo ntituzobona imana imanutse mu bushobozi bwayo ikavuga tukayumva hari abo bamaze gushikira je ntibashikira ariko aho n'umisi bamaze gushikira ivyo ariko je ntibabishikiraho imana imvugisha iri kwiravuga mu majambo kenshi irakunda gukoresha abantu bakuze bafite experience uwo muntu rero yari umuntu aturuta cane yari mu myaka hafi 70 hama aratubwira co turavuga duti kumbure ico tuzi coco ntatwanka kandi adushakira neza mu buzima turamaze kuyibona mu buryo ubucanke buriya ca turabireka tubiretse umuntu ndamutelefona ndamubwira yuko bidakunda ko bitokunda ko ndamushimira kubona yatwiyumviriye ndaramubwira yuko bitokunda ko tugenda aka kanya hama yamaze nk'utangara cyane gose yamaze nk'utangara mu gapapa arambwira ati kuri inzu bimbwira uko nibaza ko hari igituma cumvikana hama ndamushimira ego rero muri 2021 niho twatahuye igituma muri 2018 imana itashatse yuko mugenda mu Budagi yuko tugenda mu Budagi 3 ans après 3 ans niho twabitahuye ego ako niko karero notanga n'ubundi burorero mpejeje kwiga université nari numva afise umuriro w'Imana wo kwikorera navuga ati mpejeje amashure dushangana mu Burundi nkorera Imana ico gihe niga mu Rwanda hama wa muntu nyene arambwira ati ni byiza ko wumva ushaka gukorera Imana ariko ntiharagera ati ntiharagera arambwira ati hamwe wogenda gutangura gukorera Imana mu Burundi ubu arambwira ingaruka zihari nizi Imana izo gukoresha Imana irakoresha abantu bayo iyo bagomera bakoresha mugabo hari ibintu bimwe ndakuzi ko ndakubona ko womaza gukemura imbere yuko utaha gukorera Imana utangura gukorera Imana naho nyene atubwira inama aratubwira ati ko mumva mushaka gufasha abalkolike nimworondera ahantu mugenda kurondera experience hama mukazoca muza mwarose experience je na madame turagenda mu Buganda kurondera ahantu bakora ivyo bintu kugira ngo tuvyige ariko ntivyakunze twaragiye mu Buganda turazunguruka hirya no hino ariko ntivyakunda hama turagaruka kandi turabandanya dukora nyene dukoresha nkuko twasanzwe dukora hama twandanya nyene turindiriye hama muri 2021 naho nyene naho twatahuye igituma iyo miryango yose Imana yagiye irayugara ego nuko no bivuga ikirate birugurura umuryango mwiza irugurura yindi miryango ego cyane murayubahiriza yoye ego nico tuba tubona Shadrach na Erika abatubona muri no misi aha mu Burundi ego kandi ngira maze kumva kenshi tuvuga Erika uyo Erika ataraza kuturamutsa muri isa azoza aho twakamumviye ure turamushaka mwaciye mugenda muravyiga ego kandi nivyo mu kwipresenta ntiyabivuze cane ico bakora muri no misi ariko uretse kwigisha kwa kadra
abantu bafite spécialité yo gufasha abajeune bafite ivyo bibazo vya alcoolisme, vyo kuba abadroge, vyo kuba abadelinquant, bafite impano, bafite n'ubumenyi, bafite n'ikigo, bafite n'inyigisho nyinshi batanga zishobora gufasha mwene abo bana. Mwe mwavyumvise abafise abo bana bagoye canke hafi yabo hariho abo bana bagoye, muzokwegere SSH canke murondere Shadrach, bakorera hariya hafi ya cercle nautique ya Kera. Uhageze ubushikiriye Shadrach, bakora ibikorwa vyiza vy'igitangaza. Rero barumviye Imana, barafata umwanya wo kwiga. Mbega mwavyumvise, haraho umuntu agira umururumbo wo gukorera Imana. Ejo bundi hari umujene yambwiye ko hasi umurumbo wo gukorera Imana vyatumye, kubera umurumbo wo gukorera Imana vyatumye hagarika n'amashuri ageze muri seconde. Urumva hariho abana bihenda ngo bakora buzuye muhemwera kuko bamenye ijambo ry'Imana, akumva biruzuye, akumva umengo ibindi vyose yobihagarika. Ni ukwemera kugenda buhoro buhoro, ni ukwemera kwiga ukigishwa. Barafashe umwanya wo kwiga. Mwagiye 2021 2021 muca mugaruka 25 muca mugaruka 2024 baca baraza rero kwiinstalla ino, bize bamenye, bariko barakora ibikorwa vyiza vy'igitangaza. Je rero ndafashe ikintu kimwe cyo kumenya kugendana n'Imana. Mwatubwiye neza n'ivyo gusenga, kuba mu ijambo ry'Imana, kuba mu ishengero, ariko hari ikintu uvuze d'important, kumenya kumviriza Imana. Kumenya kumviriza Imana, kandi numvise ko Imana ivuga kwinshi. Irashobora kuganiriza mu ijambo ry'Imana, irashobora kukuganiriza mu butumwa bwiza, uyundi ariko aratanga. Wavuze ikindi kintu gikomeye, Imana iravugira mu bakurambere, mu bantu bagukuriye imbere, bagize experience imbere yawe, mu bantu bakuze, ni kuvuga muri rya sagesse isanzwe kuba bakuze. Iravugira muri bo cane. Kuko abajene benshi bazi ngo bariya batama bazi vya kera, ubu ibintu bikorwa ukundi, ushobora gukora ukifashisha ibi ukifashisha ibi. Ariko twumvise ikintu cyo kumviriza Imana. Ica kabiri, kumvira Imana. Urumva ingene bikomeye, kuyumvira nubwo ikubwiye ibidasa nivyo warushimye. Wowe urazi ishuri rikwizanira na visa ubwo yari mu nzira, n'umuntu azogufasha byose ukiri umujene, ariko Imana igacubwira ngo rindira ntiharagera, hama ukumvira. Iryo ni ibanga rikomeye cyane, kandi Imana nishobora kutari récompense. Ndumva ariho hantu umuntu yovuga ngo asigaye ari muri marche avec Dieu. Ntaho nza kugenda Imana tutari kumwe, ntaho nza kugenda Imana itabinyemereye. Ndumva kwera aho hantu abariho ngira ngo uhava udusengera cyane ku bijyanye n'umukristo w'ukuri. Bya bindi byose twatangurira ko vya for God, under God, over God, byose birakenewe, ariko ikiruta byose with God, hamwe n'Imana, kugendana n'Imana. Ni ukuri murakoze cyane, mutubwiye ikintu gikomeye umuntu wese akwiriye gushikako. Niko nibaza uwitwa ngo ni umukristo wese, nibaza ko arico kintu aba akwiriye gushikako ca mbere. Rero bavuga ngo hari irindi jambo muri Bibiliya rivuga ngo inzira y'Imana ni inzira ifunganye. Ni inzira ifunganye. Urumva inzira yo kwiniga niko novuga, ikintu washaka ukacibuza kugira gusuhimbara Imana kandi ugendane n'Imana. Ndagomba gumereze kuri aya majambo nasomye muri
baratubwira ngo hariho umuntu Bibiliya ivuga ko ngira phrase imwe gusa ngo Enoki yagendanye n'Imana, sivyo? Enoki yagendana n'Imana ngo hanyuma ntiyaboneka kuko Imana yamujanye. Enoki ngo ntiyapfuye nk'abandi bantu bose. Imana yo nyene niyo yiziye iramutwara muri intimite nyene, muri calme yaramwitwariye gukwera yagendanye n'Imana. Isha natwe Imana yoduha kuba inshuti z'Imana cane gose, tukemera guca bugufi, kuba humble vraiment mukigishwa, hanyuma ugakurikira aho muhemu yarakujanye. Atuka murakoze cyane, uduhaye inyigisho nziza mu mwanya mutoyi, kandi niko kuba umukristo. Ego dushima Imana, mudusengere. Ego Mwami Yesu, turagushima yuko wewe uri umwizigirwa, turagushima kuri Imana ihambaye. Mana, turifuza ibitangaza udukorera, turifuza n'imihezagiro iva kuri wewe. Turifuza Mana nzima gukoresha ubwenge waduhaye no kwiga kugira ngo tumenye dukore ibintu neza. Yego. Kandi turanifuza Mwami kugukorera, kuko ariko babwiye abigishwa ngo mugende muhindura abantu abigishwa banje. Mwami, ugiye mu ijambo ryawe tubona abantu benshi baragwa no kugukorera, no gukoreshwa nawe Mwami. Kandi Mana, turifuza kugira musi y'amabwirizwa yawe Mwami, gukora icyo ugomba n'icyo ijambo ryawe risaba gukora Mwami Yesu. Mana, byose turavyifuza, ariko Mwami Yesu tubihagaze ko gusa twosanga wewe wavuyemo. Nukuri. Cyo gituma Mana nzima tugusaba kutwigisha kugendana nawe, ko Mwami Yesu inyuma yo kugukorera, inyuma yo gutora, yo kwakira imihezagiro iva kuri wewe, inyuma yo gukoresha ubwenge waduhaye, inyuma Mana nzima y'ibintu vyose turazi kuzogaruka Mwami kutujana ngo tubane nawe ibihe vyose, turi kumwe nawe Mwami, en communion avec toi. Mwami Yesu, ibyo tuvyiyumviriye tukavyibuka, twumva Mana nzima twovuga ngo uri précieux, uri un Dieu précieux Mwami. Urarengeye imihezagiro uduha, urarengeye ubwenge waduhaye, urarengeye ikintu cyacu cyose Mwami Yesu. Cyo gituma Mana nzima tugusaba kuri umwanya utwigishe Mwami Yesu kugendana nawe, kugusenga Mana nzima dusenga wewe gusa. Mana, gusoma ijambo ryawe turondera wewe gusa Mwami, kubana n'abandi bera Mwami nzima kubw'icubahiro cawe. Ibyo tugusaba Mana nzima muri après-midi. Wakoze kubana natwe, wakoze kudukomeza, uri umwizigirwa, uri Imana yera, urahambaye, izina ryawe riragahimbazwa ibihe bitazoshira. Amen. Amen. Urakoze cyane. Thank you.